uno munsi rero twashatse kubayagira ku bintu bijanye no kubwira ubutumwa bwiza abana. Mbega abana barakeneye kubwira ubutumwa bwiza? Mbega ni kubiki tubabwira? Hari akamaro bifise kuri abo bana? Ko tuzi ibintu vyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza abantu bavyemera ari abantu bakuze, abo bana bobo birakenewe kubera iki? Ivyo nivyo tugomba duciga no muri kino kiganiro cacu, kandi twafise n'abatumire basanzwe babizi kandi basanzwe babikoreramwo, babifitiye amavuta, cyo kita amavuta. Uno munsi nibo bagomba batubwira ivyo bintu. Wese mwatamukurikira ikiganiro turabasavye mugume hafi ya televiziyo, mwiyumvire ingene umuntu ashobora kugira ubutumwa bwiza umwana, kandi umwana agakura azi Yesu amukunda, kandi bikamurindira muri buno buzima bwa misi yose. Abatumiretse abandi ndahera mu bavu bwanje, hari umupfasoni umukenyezi niyo kwigura Painet, araza kutwibwira birushirije, atubwiye n'ivyo asanzwe akora muri iki gikorwa cyo kubwira ubutumwa bwiza abana. Turamuha ikaze mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Ku mazina banyita niyo kwigura Painet, y'ababyeyi banise. Sanzwe igikorwa canje ca misi yose nico kwigisha abana, kubabwira ubutumwa bwiza nk'uko muhejeje kubivuga. Niko kazi kanje ka misi yose, gakora mw'ishirahamwe rivuga ubutumwa mu bana mu Burundi. Murakoze cyane. Murakoze namwe, mwakoze kuza kutubwira bino bintu kandi ibintu bifite akamaro. Turi kumwe kandi na Pasteur Nshimiyimana Oswald, nawe nyene ni umutumire wacu muri kino kiganiro, kandi na nyene bino bintu arabifisemwo ubumenyi. Turabaha ikaze. Murakoze cyane. Nkuko mubivuze, nitwa Oswald Nshimiyimana, sanzwe ndi umupasitori, mugabo kandi ndi hafi gose rero shirahamwe rivuga ubutumwa bwiza mu bana. Basanzwe ndongoye komite bisanzwe iyo muri shirahamwe ubutumwa bwiza mu bana hano mu Burundi. Rero mu bishiko dufise abantu babonyoye bijanye no kubwira ubutumwa bwiza abana. Twamatonga n'ikibazo ca mbere kivuga ngo mbega ubutumwa bwiza niki? Uheruka Pasteur Oswald. Ni ikibazo ciza cyane gose, mugabo kitandoroshe, mugabo kandi kiryoshe kwiyumvirako. Tuvuze ubutumwa bwiza, twavuga yuko ari inkuru itubwira Imana ko ari urukundo, Imana ko igororotse, mugabo kandi katubwira kandi ko akeneye umucunguzi. Tukavuga kandi ko iyo nkuru itubwira ivyerekeye Yesu Kristo wari niho waciwe, mugabo kandi twibagire kuvuga ico Imana isaba ugomba gakiza n'ico Imana imusezeranira. Maje mu makeyi nogerageza kuvuga ko ubutumwa bwiza ari uko wabwumvise, uko yumvise Imana, Imana yariyo umuntu wari akumva Yesu niho waciwe n'ico Imana isaba n'ico imusezeranira. Ego. Urakoze cyane kandi nibazwe bitahuritse, ariko kandi numva cyane subiranje kwa Madame Painet, mbaze mbega none ko twumvise ibintu nenga biragumye mu muryango. Abana mabizi, abana birakeneye ko bamenye cyane, birakenewe kubera ubutumwa bwiza ubwo ahejeje kutubwira pastor ntibukenewe gusa abo bavyeyi gusa ngo aribo bagumva, n'abana nabo barakwiye kuvuga ubutumwa bwiza. Ko ubutumwa bwiza nubwo abantu bose atanumwe avuyemo, umva ro n'abana nabo barimo. Yego. Abana rero tuvuze ngo abana barimo, tubabwira kubera iki? Tubabwira kubera nabo ariko reka mvuge bike. Kubwira ubutumwa bwiza ni itegeko, si ibintu abantu biyumvira cyangwa babikora kubera babishaka, ariko ni itegeko ry'Imana. Imana yaradutegetse, ugiye ugasoma hariya muri Mariko mu ijambo ryayo igice ca 16 umurongo wa 15 haravuga ngo nuko nimugende muhindure amahanga, mubwire ubutumwa bwose abantu bose. Urumva rero ni itegeko. Imana yarategetse ko abantu bose babwirwa ubutumwa bwiza, arabakuru, arabato, arabana bateza kubwirwa ubutumwa bwiza. Umva ro ni ngombwa abo bana nabo babwirwa ubutumwa bwiza. Ico nashaka kuvuga yuko ari ca mbere. Ica kabiri, erega nabo nyene barakeneye agakiza, kubera nabo n'abanyabyaha. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko bose bakoze ibyaha, kandi tuzi yuko uko Bibiri tubwira
iyo umuntu ari umunyabyaha urumva ntashobora kuzobana n'Imana barakeneye kubwirwa ubutumwa bwiza kugira nabo bihane bazoshobore kuja mu ijuru barakeneye kubwirwa ubutumwa bwiza ni itegeko n'abanyabyaha kandi ku rugero rw'abana barashobora kubyakira cyane ndetse no gusumba n'abakuze ni igihe ciza yuko abo bana babwirwa ubutumwa bwiza kugira ngo batahure yuko hari ikintu bategezwa gukora kwakira umwami Yesu. Hari icyo bategerezwa gukora kugira bakire umwami Yesu. Hari nshaka kubaza cenda kwa Pastor Soirée Ndomadini mbega none abo bana ko tuzi kutubuza abana hari igihe tuvuga mu buhinga twavuga dutinye kuva kuri 0 gushika kuri 18 tusha tubashira mu myaka ingana gute ni mukiye kiringo umuntu umuvyeyi yo kumva ashobora kubiri butumwa bwiza umwana. Icyo kibazo kirahambaye kandi ciza rwose ni ku myaka ingahe umuvyeyi yogira ubutumwa bwiza umwana nukuri umwana agiye kugira ubutumwa bwiza ku kiringo cyose yose bera kino munda hariyo ngo baratubwira bakavuga bati hajya iyo umuvyeyi yibungenze hanyuma ahagira ikintu kimumerera nabi umwana aravyumva arimo ko atari sawa ko atamerewe neza none wumva n'igihe naho abamerewe neza umuvyeyi umwana ari munda ntamererwa neza nimba zo bishika igihe bivanye no kumuvyeyi amerewe kumubwira ubutumwa bwiza ari munda hoho ntiyo bwumva uko yobwumva ngerogezo agezeko ico kirahamwe cyo navuze nti kuva ku myaka yose umwana arakira ubutumwa bwiza kubera iki reka mvuge ibintu bitatu icambere umwana akwiye kubwira ubutumwa bwiza ku myaka yose kubera ko ntituzi igihe afise kuri ino si niko tazi imyaka azomara kuri ino si wo murindiriza iki urashaka kuvuga ati aracyari muto akamarayika mugani zigihe azomara niko tazi igihe azomara ukwiye kumva ubutumwa bwiza ku myaka yose hama icya kabiri cyo tumva ubutumwa bwiza ku myaka yose nuko wowe nk'umuvyeyi ntuzi igihe umutima wiwe uzuba wugurukiye kwakira ukuri kw'ijambo cy'Imana n'Imana yonyene ibizi none we kutazi igihe areba nagene ibizi umva butira iki wewe ubimubwira uko nico gihe urindiriye uzora cyo gihe cyiza rero igihe cyose umwana arakira ubutumwa bwiza icya gatatu nuko erega se umuvyeyi cyangwa se pastori cyangwa se umwigisha w'umwana yemeza umwana ivyerekeye ubutumwa bwiza ivyerekeye agakiza ivyerekeye icaha ni mwemu yera yemeza umwana ko ari umunyabyaha hama agataka avuga ati ndakeneye Yesu none ko atari wewe umwemeza ari mwemu yera amwemeza umva worindira iki uruhara rwawe nk'umuvyeyi numwe rwonyene niwo kumubwira iyo nkuru nziza ko ubutumwa bwiza hanyuma nawe akagera gute anyemejwe na mwemu yera ibyaha vyiwe akizera umwami Yesu rero navuga nti ku myaka yose umwana arakeneye kumva ubutumwa bwiza hari ikindi twihenda ko rwose burya hajya tubona umuntu ngo yakiriye Yesu Kristo hari igihe twimba ko ari ikintu kibaye ubwo nyene hari ibintu yumvise ubwo nyene mugabo hari igihe ari ukurikirane kw'inkuru yumvise ibintu yumvise akajambo kamwe hama umunsi umwe agaca yumva ijambo ryuzuza maze tukabona vyabona mwemwe akazabona mwemwe Jose umukobwa we wanje navutse mu gatondo kwa Mungu niwe yamvyuye ambwira ati papa ndabamubwira ni gute Yesu yinjira mu mutima wawe ati kandi nawe uco ubwira ingene Yesu yinjiye mu mutima wawe naracho kubwira ndagira ubwoba aho gatondo mugabo ndiyumvira yuko ayo majambo ngira ngo yamuraye mu vyumviro vyiwe mugabo niyumvira ko ari ukurikirana rw'amajambo yumvise muhira yumvise ku rusengero hageze igihe gusa nyine mpemu arayagarukana muri we hama yumva yubaza ikibazo nacinda mu mwanya wihariye kugira bisigurire ivyo bintu kandi munangira ubuntu ariko ko umunyabyaha kandi ko akeneye Yesu Kristo murakoze cyane ibintu birahambaye ariko kandi biranagoye ndagoye rwose kubwira umwana ari mu nda ukamubwira ngo urumva ngo Yesu
urumva ni umwami ni umukiza ni umuremyi imana rero yaraje ibyo numva ko bigoye kwisigurira umwana ari mu nda rero nshaka kumva iyo turiko turabivuga ego twebwe tuba turiko turabivuga tuba tubizi twe dukuze uwo mwana w'umwaka umwe imyaka 2 umwana ari mu nda imyaka 3 imyaka 4 uriko urabimusigurira ubimubwira kangahe mbega azanye bya bibazo biri compliqué wogo mumusigurira bigenda mu murakoze cyane ku kibazo muhejeje kubaza hari akantu pastori yavuze ati igihe mpemu yera amwemeje ku myaka iyo ari yo yose twege nk'ababyeyi cyangwa nk'abigisha cyangwa uwo ari we wese upinga kubera iki ico gikorwa si iwawe mpemu yera amwemeje iby'icaha ciwe ku mwaka umwe ku myaka 2 ni igikorwa cye nta muntu n'umwe wo kumwinjira muri ico gikorwa nico gituma ababyeyi twebwe turi nka peruti turi nk'ama icyuma gusa bivuga igikorwa cyacu vuga hanyuma guhindura umuntu n'imyaka ni igikorwa cya mpemu yera urumva rero na Bibiliya iranabivuga isaba yuko umuntu yumva none umuntu atangura kumva ryari no mu nda arumva yaduhaye nk'akarorero igihe mama wiwe ari muri mpemu yumva yuko anezerewe aririmba n'umwana aramenya ati arabyumva ko abyumva rero mama we arakwiye guhimbaza kugira n'umwana nawe abyumva ati ndumva akayaga ka mpemu yera hanze akumva hanyuma igihe umwana azotangura kumva agatahura ikibi n'iciza arashobora guhitamwa ati jewe ndakiriye umwami Yesu ico gihe naco nta muntu akizi mpemu yera n'igikorwa ciwe kandi ugiye ukaraba n'abana urashobora kuvuga uti umwana nzorindira ku myaka iyi kumbe ku myaka 2 arumva agatabura iki ni kibi iki ni ciza nico gikorwa rero nivyo ababyeyi bavuga ngo nta kamaro ntibabitahura ntitubyumva ibyo ari byo ariko twege nituvuge turama mikrofone turi bikoresho vuga hanyuma ubajije akabazo uti mbega umuntu yovuga ryari hari igihe yovuga agahagarika hari ikintu ushobora kubona natamwe kubona mu babyeyi batandukanye na cyane cyane ababyeyi b'abakirisito hari uko kubwira abana babo ijambo ry'Imana bakabishiramwo sinzi ingufu nyinshi n'amakara ubutabyumvirije no munsi nturyi no munsi ntujya ku rubanza niki icyo gihe hari umwana cyaba traumatized bigatuma n'ibyo bintu uri kuramubwira atanabikunda cyangwa atanabyitaho bivuge gake siniko ndavuga ngo ureke ariko buhoro buhoro mu nkuru mu bihe byiza mu bihe bintu bibaye mu buzima bwa misi yose mu gihe muri ko murasenga ariko turacishamwo kubivuga ku munsi te mu bihe bitandukanye kugira ngo umwana ashobore kumva iyo nkuru nziza y'agakiza amajambo cene rukareka aravuga ivyo ngusura mu byagezwe cya gatandatu ku wa gatandatu nigihe Imana ikirabira Isirayeli ati aya mabwirizwa ndabagera muyashire ku mutima hama mugire umwete wo kuyasomera abana banyu acabwira ati muyababwire mwicaye mu nzu muyababwire mugenda mu nzira muyababwire muryamye muyababwire muvyutse uko kwama tuyavuga mugabo tufise uko kwihangana kurindira igihe c'Imana birahambaye gose cyane cyane kwihangana ukuvuga uti si je gusa no kuvuga katuke mu vye ukuvuga uti ni mpema zo kwemeza umwana byerekeye ibyaha no kugororoka mugabo kwihangana mugabo ukavuga ico hamaganye igihe cyose rero kandi karose ukabivuze mu bihe byose bishoboka ukavuga
kandi utavuze ijambo ry'Imana uvuga ibindi cyane rwose ana cyane cyane turakwiye kuvuga ibyo nyene tugira abo bana Yesu tubabwire inkuru yo nziza y'agakiza tubabwire iby'umusaraba tubabwire ingene Yesu adukunda n'abakuri bumva ko bakunzwe kuri bumva yuko naho byo tugora muri ino si barakunzwe kandi ibyo bitubagirira akamaro nashaka kumva rero turi mu kiganiro turiko turayagira ku bijanye inkuru nziza y'agakiza turiko tuvuga mbega mu miryango yacu abana bacu barakeneye Yesu barakeneye kumviriza iyo nkuru nziza nubwo abavyeyi namwe bana muriko muradukurikira aho muri hose nico kiganiro turiko turababwira dushaka rero kumva Madame Pairette mbega iyo tugumye tubivuga twaguma tubivuga nijya hari umuvyeyi yotahura cyangwa akabona yuko umwana yatahuye ibyo bintu yamubwiye akavuga ati ubuye warabitahuye ndashobora guhagarika na cyane cyane uti mbega ni ryari mpemu yera yemeje uwo mwana nirihe hinduka mu yindi mvugo hariho ibintu byinshi hariho ibimenyetso bishobora kwereka umuvyeyi cyangwa umwigisha cyangwa undi muntu yabwiye ubwo butumwa bwiza umwana ubwa mbere nuko abona nk'uwo mwana bimwe yahora akora bimwe bintu bibi yahora akora abona yuko atanguye kubiheba ico ni cambere umuvyeyi ashobora kuvuga ati uyu mwana yahora afise akaboko ko kwiba ubu ndiko ndabona yarabihevye ugasanga uwo mwana akunda gusenga usanga arakunda gusenga niyasivye nko kuja gusenga oya uramugiriye nabi arakubwira ati mama oya ndiko numva afise iyo nyota ni umwana usanga ndetse na hamwe akeneye no gusoma ijambo ry'Imana canke kumva inkuru zo mu ijambo ry'Imana ugasanga kenshi ariko aranakubaza n'ibibazo ati mbega wambwiye ibi none bica bigenda gute niye ntambwe ikwirikira ubona wamfashe ikiga mama ibintu nk'ibyo gapapa cyangwa nkamwigisha uwo mwana usanga hari ikintu kiri muri we ugasanga akunda gukorera Imana afise urukundo ku bandi araharira uko ni uko hari hihinduka uvuga uti ndabona mweme w'Imana yarakoze ego nubwo uwo munsi uba hari umunsi kanaka nkuko pastori yatubwiye ati igihe uwo mwana we yamurongorera ku gakiza ndazi neza inyuma yaho yaragiye arabona ihinduka ku mwana n'ingene bikwiriye kumera ego murakoze cyane kandi iyo umwana yahindutse je nashaka kubaza Pastor Oswald mbega iyo umwana yahindutse ariko aranyura iyo nzira ko twese turi mu nzira yo kumaduhinduko kandi ibyo rero twemeze ibyo dukora kuri ibyaha twemeze ibyo twakoze hari ibyo kandi tukihana umwana arihana umwana arahinduka umwana arapfuye nshaka ko mbega none wakura ibyo bintu biko hari akamaro bimugira mu buzima busanzwe bwa misi yose ku buryo umwana no mu ishuri n'ahandi ashobora kuba nawe ashobora kuvuga inkuru nziza byoroshe ni inkoramutima rwose iyo umwana mugambere wo hamenye ubutumwa bw'itakika arakizwa mu rufatiro ruhambaye impemu n'ubundi buzima bwiwe bwose bwo kubaho ni urufatiro ni fondation kugira urufatiro rw'inzu fondation yubaka ko ubaka ibyo ushaka byose mugabo ufise urufatiro rwiza rero n'umwana abikwifuza ubutumwa bwiza kare aba rufatiro ruhambaye rwose ngo yubaka ibindi bintu byose icyo kintu cyambere yunguka urabona mu makuru mwana kandi arafata ingingo hageze afata ingingo kubera umuco w'Imana amaze kumurikira afata ingingo nziza mu buzima bigatuma byora kubera amaze kumurikirwa n'ijambo ry'Imana akagira imico myiza kubera ijambo ry'Imana yamaze kugira gute umuhindura muri ariko kandi twebwe kwadakora muri no shira hamwe y'ubutumwa mu bana turafise inahe nyinshi ngira ngo Madame Pairette yatubwiye z'abana bavuga ubutumwa bwiza ibitigirize urashobora gutangara abana bagiye ubutumwa bwiza muri quartier ukaraba abantu bashikira n'abantu biyana n'abavyeyi bashobora kwihana kubera abana bagiye ubutumwa bwiza baje ibibazo n'igitangaza rero abana bakijijwe haba ibintu byinshi bose mu muryango mu kibano no mu buzima bwabo bwa buri munsi ko bagenda bakura hagati bafata ingonzi bwabo ivyo bisigura rero yuko bimwe abantu bisi
bavuga ngo abakizwa ntaco bamaze ngo nibijuju bitadusubira kuba mu nzu y'abizera info uwo mugenzo mwiza wo kubwira ubutumwa bwiza barakumva bakiri bato twokora mu ngo zacu nk'abakristo madame Penyete. Hariho abantu n'abavyeyi cane tureke n'abandi bantu abategetsi abandi bantu ushobora kwinjira nko mu biro vyiwe ukabona utuntu ivyawe vyose nta butumwa bwiza yabwiwe akiri muto ukurya kwakiriye ukurya avuga ukurya umuntu ivyawe vyose hariho agahaze ariko nimba ubutumwa bwiza yabwakiriye nk'uko mwariko murabaza akiri muto hari ikintu gihinduka no mu buzima bwa misi yose no mu buzima bw'akazi aka kazi ubona abantu bakora hariho itandukaniro rinini cane ry'umuntu yakiriye ubutumwa akiri muto n'undi muntu atabwakiriye. Nico gituma hari ibintu bimwe bimwe igihugu abantu imiryango iriko iracamwo kubera hariho urunganwe rw'abantu batabye ubutumwa bwiza bakiri bato bigatuma hariho ibintu byinshi biriko birononeka. Avuze ikintu gikomeye cane abana barashobora kubwira ubutumwa bwiza neza cane abantu bagahinduka. Yavuze ati hari ibintahe nuko agira ikindi gihe tuzobivuga tubibasobanurire neza ariko reka mvuge nk'akantu gatoya hariho igikorwa mw'ishirahamwe rivuga ubutumwa mu bana dukora mu gihe co muci kimara gusa indwi zibiri hafi iminsi 12 abana guhera ku myaka 13 gushika ku myaka 17 bari ahantu turiko turabigisha ingene bashobora kubwira ubutumwa bwiza abantu ampera ku bana n'abakuze kubera n'abakuze nabo barahinduka. Ndagoye nk'akarongo muri uwo mwaka uheze muri izo ndwi zingahe gusa abana 71 bashikiriye abantu harimo n'abakuze 9,563 mu ndwi zibiri murabuze abakijwe uko bangana 4,300 nyambari na 200 gutyo buvuzwe n'abana kandi abo bana abo bantu bahinduwe abo bantu abavyeyi babo nibo bagaruka kudushingira intare bati mbere cyagikorwa kizosubira ryari uraza abantu bandikene uraza ikibana ngene cyahindutse urazi ibintu nibi nico gituma abana tubibabwire hakiri kare ego. Ikindi no kubwira numvise cyamaze ku mutima dukora nk'abavyeyi nitebwa twiyumvira ko jamana y'imyaka 4 azoba ari umumama ejo ujya mwahungu y'imyaka 5 irazoba ari umupapa azoba ari diregiteri ahantu azoba atwara indege azoba arongoye ibitaro ituvyumvira ivyo bintu uvuga uti ingenderekana kana kuko ndazi ko ejo nagapapa kandi nca twigora mu kubarera aho kubabwira ibi byo bazigama tukababwira ibindi kandi dushaka kubahindura ubushakashatsi buvuga yuko abantu bakizwa tubona bakijijwe bavuga yuko benshi bakizwa imbere y'imyaka 20 nico gihe abana bafite imitima ishobora kwakira kuva dutuje kutwambiza abana tuba tugize nabi cyane gose kuko ni igihe cyiza cyuko abana babiteguye kwakira ibyo tubabwira nuko tubabwira amakuru y'isi tubabwira ama lesson twabonye ku bantu bakaje bakora bafise ibyitegererezo by'abantu batunze mu isi ntibane no je nibaza yuko hariho umuntu yayivuze neza no kwogwera gwera rero wandika k'ibyo ushaka muvyeyi wandika k'ibyo ushaka hitamo kwandika ko Kristo cyangwa reka isi zimwe niyandikiko kuko niyaje ku ishuri bazomwigisha geography bazomwigisha histoire bazomwigisha biologie hama n'abagenzi biwe batera inkuru bamwigisha ibindi nibyamara kwizera muri cerveau yiwe bizokugora kubikuguranya mugabo ni watangura umubwira Kristo ibindi byose bizoza azoyibona mu Kristo nta domaine nibi yaba geography yaba histoire yaba ikintu cyose ikintu cyose uzomubwira mpembu yaramaze kumugenderera aramutahuza wo Yesu ikintu cyose azoguma gicapa akibonemo ubuntu bw'Imana akibonemo urukundo rw'Imana akibonemo ubukuru bw'Imana acakura ari umuntu mwiza umuntu afise indero umuntu yubaha abantu bimwe dushaka ku bana bacu tukavuga ngo baho umuntu ramuramutse tuzondi kwimubwira adoba yarahejeje kuvyigishwa
n'umwe hamwe takubuza icari co agakiza. Tubandanye n'ikiganiro cacu. Akantu nongera ko nshuti gatoya nko mu minota 2 ubushakashatsi bwerekana ko n'ibyo dushaka ko abavyeyi tubyumva byerekana yuko igihe abana baba bafise amahirwe yo kwakira ubutumwa bwiza bakabwemera ni gushika ku myaka 14. Umuvyeyi akabona umwana wiwe aramusimbanye mu myaka 15 16 kuduza atarakira umwami Yesu, umutima we wamaze kubibuye, umunwa uba warafombanye kugira umubwire ubutumwa bwiza ni ukujiginya ndemeye byakugoye. Ariko muri iki gihe do 0-14 imitima yabo iruguruye, barafise umunezero. Abavyeyi tubyumve, twihutire umwana ntaturenganane iyo myaka tutarabona uko umwana wacu ashinze imizi muri Yesu. Murakoze cyane tunatera tunasubira ikunda kiganiro cacu twashaka dusozere tubwira abatumire bacu tubaza akabazo kamwe. Ibyo bintu mwaje kutubwira, mbega hari inyungu ku bavyeyi kugira ngo abavyeyi ko baradukurikira umve ko hari inyungu mu kurera abo bana babo? Madame Painette, birafise akamaro ku muvyeyi cyane rwose, si ku muvyeyi, ni ku muvyeyi, mu kibano, mu gihugu, kw'isi yose. Uwo mwana yahindutse, umuvyeyi azogira amahoro kubera umwana azoba afise inyifato nziza rukristo. Hari n'ibyo azonamuhanura ndetse n'umuvyeyi wiwe. Uwo mwana azoba igishinga ntahe ciza muhira, mu kibano ndetse no ku mashuri n'ahandi hantu henshi. Uwo mwana yizeye akiri muto muri kazoza, urabona uti nk'uko yabivuze ni umukozi mwiza, azomurongozi mwiza, azomutegetsi mwiza mu gihugu urumva uwo mwana yahindutse. Ni ngombwa umuvyeyi abigiremo inyungu niniya cane kubera hariho ibintu byinshi igihe umwana abikoze, igihe umwana adakijijwe umuvyeyi yogira ingaruka mbi. Ego ariko akijijwe izo ngaruka zitomushikira. Akajambo kanyuma kuri Pastor Oswald ndafite icyo yongera ko kubyo Madame Painette yo tubwira abyagere. Reka naje shimana cyaje kuvuga akamara abavyeyi dukora mu kwigisha abantu ijambo ry'Imana. Birababaje ko nk'abavyeyi tumva yuko kwigisha abana ijambo ry'Imana ari cyo twakora dushatse. Umuntu yarashima amafaranga y'ishuri, udufise umwanya, umuntu aba yarashima amafaranga y'ishuri, umwana akarya, ahagenda gukina kuri beach n'abandi bana baba hano i Bujumbura, yumva ati biraheze ndahejeje. Tukibagira yuko ari uruhara rwacu nk'abavyeyi kwigisha ivy'impemu abana bacu, biri mu nshingano zacu, nico Imana twitezeko. Kuko Imana igomba yuko ukwizera tuguhererekana urunganwe ku rundi. Umuryango niwo nyene ufise ayo mahirwe yo kurera urunganwe ku rundi. Hanyuma ivyo ku muryango bizana inyungu kuko umwana nimba tumwifuriza imico myiza, umwana ameze neza, birakunda. Ikibazo tugira ni iki? Twebwe twifuza abana bameze neza mugabo ataravyagwa na mpemu. Niyo mico myiza wovuga urondera mu mwana ataravyagwa na mpemu uyishaka turikora mugora. Erega arakeneye ubuntu bw'Imana kumushobora twese n'abakuze twese. Iyo twihana mwemwe tugira ati ibyo gize nibihigawe nibikugize uko dufise twitubwira ibyo muri twebwe kubera agakiza. Rero iyo mico twifuza ku bana bacu ihera kwakira bwiza mugabo kandi mu kibana n'ishengero ntakivuze mw'ishengero. Aba bana tubona uyu munsi nibo barongozi bejo. Aha ndiko ndavugira uyu munsi nujya mwana wanje, nujya mwana wawe, nujya mwana wawe bazabahagaze mugabo twitegura ryari ubunyene tituri n'ikindi gihe n'ubunyene kubwira ubutumwa bwiza mwana n'inshingano yacu. Charles Penjo yavuze ati nta muvyeyi akwiye kwitwa papa canke mama adashobora kwigisha abana biwe ibyagezwe 10. Abavyeyi bariko baratwumiza nimba adashobora kubigisha ubutumwa bwiza, uwo muntu yarakavuze ngo ntakwiriye kwitwa nde papa
murakoze cyane murakoze nawe cyane rwose kandi turabashimiye cyane kuri ibintu byiza muje kutubwira namwe bavyeyi mwariko muradukurikira mukuri turabasabye ko bw'imwe badizima ubw'ubuntu bw'Imana mumenye ko mutunze abana byawe n'uwakiri mu nda umenye yuko aho nta mugororotse ufise umuntu azovuka kuko n'akayoya ngo kavuye mu ijuru ngo gasa neza kari inzobe n'ukuri uko azogenda arakura niko uzogenda urabona akaramenya byawe ariko turafise amahirwe kandi amahirwe dufise nayo kuvuga none ko niyo turiko turavuga tubabwira ibibi bakoze ni gute tutobabwira n'ibi tubibabwire kenshi gashoboka binakunda tugende twankrime ibintu byo bishobora kubereka ibyo ntitubabwira iminsi yose mukuri turafise amahirwe yo kubivuga kandi tukanabasengera ibisigaye ni mwe mu yazobatahuza ivyo byo kugororoka niwe azobibatahuza kandi uwo mwe mu yera ntazobareka yarabisezeranye azobana natwe gushika ku mpera y'isi kandi no gushika ibihe byose uwo mwana mutaba muri kumwe uwo mwana araja ku ishuri uwo mwana uzomurungika mu mahanga uwo mwana uzomurungika uzoba utari kumwe nawe ariko uzogenda imbere yiwe mwe mu yera niwe azomuzigama tubibabwire rero tubibabwire tubisubiremo muhemu yarane batahuza tuze tubandanye tubibabwira tuze tubandanye mu miryango igihe dukoranye tubibabwire ukuri ndabateye intege n'utarafise akanya kuva no munsi akarondere asaba Imana imutahuze ufise ingene ubivuga tuzokora ikindi kiganiro tubabwira ingene mubivuga n'ingene mushishikara kubandanya mubivuga mu miryango yanyu kugira ngo abo bana tubahakaje yuko umuco wa mpemu yera n'umuco w'Imana ubamurikira muzogira ingo nziza abo bana banyu ntibazobagora n'ukuri Imana izobazigama mwakoze cyane ubuntu bw'Imana uburi mu buzanye n'umuryango yanyu naho ubutaha abatumire bacu twari turi kumwe umwe ni Madame Painette undi ni Pasteur Oswald turabashimiye cyane kandi nibo batumire baje ikiganiro cacu kizokurikira umwami Yesu abahezagire